Ndiniteka n'umunezero ntangire byo gusubira kuguha yambu munywanyi wa Isange TV imonesha kuri mwe rudende gushikiriza amakuru n'ibiganiro biba byakorewe amatohoza haba muri politike mu nkino mwiperereza mu gateka kazi na muntu mu makungu ndetse n'andi makuru yose abari ko ravugwa ijya n'ino hatandukanye ndetse no mu kibano ndaguhaye kaze rero munywanyi duhorana amakuru n'ibiganiro tugushikiriza gatanu kuri gatanu haba muri politike mu nkino mwiperereza mu gateka kazi na muntu mu makungu n'andi makuru yose abari ko ravugwa ijya n'ino ndaguhaye kaze rero munywanyi wa Isange TV wama witeguriye gukurikira amakuru n'ibiganiro tugushikiriza gatanu kuri gatanu reka ndakwibutse rero ufite saboneze na paketaje kugira uzura buwa mbere kubona amakuru n'ibiganiro tugushikiriza ku munesha ko yanyu mukunda cyane ya Isange TV imonesha kuri nkuru dende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba byakorewe amatohoza kandi biba bigezweko. Reka rero mbanza ndaguhe kaze kandi ndaguhe zimwe mu nkuru amakuru yacu ribuze kwibanda ko turaza kunyarukira mu Burundi. Mugiye mu Burundi amatora yimirije ndetse binavuga ko ku mwaka wa 2027 umugo w'amatora y'umukuru w'igihugu azoba yimirije. Kuri ubu rero biravuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye adashobora kuzongera kwitoza mu kiringo cyo kurongora u Burundi. Uti biteye bite rero nyuma yuko rero umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagirijwe amabi menshi harimo ndetse no kuba ngo nta kintu na kimwe yigeze amarira abanyagihugu b'u Burundi. Kuri ubu ngubu rero u Burundi bwafashe ingingo yuko atazongera kwitoza mu kiringo cyo kurongora u Burundi. Ni ingingo rero yamaze gufatwa n'abarundi bavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye nta kintu na kimwe abariye abanyagihugu b'u Burundi ndetse bakanamudonda urutoke bavuga ko kuva yagashika ku butegetsi atakintu namba yigeze amarira ubutegetsi bw'u Burundi ndetse n'abanyagihugu b'u Burundi uretse kubandanya abateza injyane ndetse n'ibibazo bitandukanye. Kuri ubu rero amatwa dusumira ndetse n'amakuru duhabwa n'amasoko yacu mu gihe nkuko twabibabwiye mu makuru yacu yabanje Godefroid Niyombare yari yasohoye itangazo agabisha Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ko agomba kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ari wenyene. Godefroid Niyombare mu ikete yari yandikiye Perezida Evariste Ndayishimiye. Kuri ubu rero amakuru ndetse n'amatwi duhaye n'amasoko yacu ndetse n'amatwi adusumira. Kuri ubu biravuga ko Godefroid Niyombare yamaze kurira indege imushikanye ku kibuga c'indege i Bujumbura ndetse n'abasirikare itsinzi bamukikije ngo bamucongera umutekano. Kuri ubu rero ibara riraguye ku kibuga c'indege i Bujumbura u Burundi burahungabanye. Kuri ubu Evariste Ndayishimiye arafise ubwoba ntangere ko ibintu bishobora kuyangara na cane ko mu mugambwe SNDD FDD bivuga ko Reverien Ndikuriyo umunyamabanga mukuru umugambwe SNDD FDD afitanye umubano ntangere na Godefroid Niyombare ngo kuko babanye ku rugamba iminsi myinshi cyane. Rero biravuga ko rero yoba Godefroid Niyombare ari we yamuhaye uburyo bwo kwinjira mu gihugu cy'u Burundi ndetse arambura ko azomufasha gushika ku butegetsi bw'u Burundi akarongora igihugu cy'u Burundi agacakura intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye ngo na cane ko atakintu kizima yoba imariye abanyagihugu b'u Burundi. Namakuru rero ateye ubwoba ni ibintu bibejeje kuba mu gihugu cy'u Burundi ndetse binateye ubwoba abanyagihugu b'u Burundi banavuga ko kuri ubu ngubu ibara rishobora kugwa amaraso ashobora kumeneka bivanye no kungene uyu Godefroid Niyombare kuva yagashika mu Burundi umutekano watanguye gukazwa cyane kuko ngo Evariste Ndayishimiye yashiye ahamagaza muri etat major ngo bamufashe gucungera umutekano. Gusa biravuga ko mu mutekano n'ubundi General Prime Niyongabo ndetse na Godefroid Niyombare ndetse n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi n'umushikiranganje wa mbere Jacques Vendera ko buce ngo baciye bagirana ibiganiro kugira ngo barabire kungene Godefroid Niyombare ngo yoshakirwa umutekano we ugacungerwa. Biragaragara ko Perezida Evariste Ndayishimiye isaha n'isaha ashobora gucibwa umutwe. Muyandi makuru kandi cyubananije mu Burundi ibarabara rikuru RNC rirashobora ngo guhitanwa n'ikimanga ca Kamesa hamwe ndetse ngo atacokorwa vyihuta. Ni ikimanga kimaze guhitana ibintu byinshi. Turafise ubwoba ko ngo nibarabara y'ikaburimbo City Bujumbura Jenda rishobora naryo ngo gushikirwa umwanya n'umwanya kuko ngo ico kimanga kigira musi yaryo. Biravugwa na Harushimana
Claver cyangwa se Claver umwenegihugu wo mu Kamesa avuga ko ahamaze imyaka 42. Avuga kandi ko imbere yuko imanga yaduka mu mwaka wa 2022 umusozi wari ufatanye, ariko ngo ko bagize kubo bari ngo baziye babona hatangura ngo kubomagurika gato gato ngo, ariko ubu akaba ari ikimanga amahanga. Ibyo biremezwa kandi n'umukuru wa quartier Kamesa Didier Ndizeye, amenyesha kandi ko atagikozwe ngo ibarabara rikuru rya RN7 ngo rishobora guhitanwa n'ico kimanga umwanya n'umwanya. Avuga kandi ko ibarabara ry'imigenderanire ryahuza iyo quartier n'igisagara ca Bujumbura ngo ryo ryamaze gucika. Uretse iryo barabara rigeramiwe, Ndizeye anamenyesha kandi ko amazu y'abantu 150 ariyo amaze kubomoka ngo ahitanywe n'ico kihomoka co muri quartier Kamesa. Abenegihugu bahora bazibamwo bakaba rero barataye baromoka ngo bamwe bakaba batangiye batagira aho bakika umusaya. Nkuko abandanya abivuga ngo bamwe batse indaro abana babo, bamwe bahitamwo nta kirutimana Marigorete nawe akaba rero aba ku nkengero z'iyo manga iciwe ngo igice kinini c'iparasera babamwo ngo n'amazu bari bapangishije yaramaze gutwarwa. Ubu ngo basigaye mu gapande gatoya ngo ntibagira iyo baja niyo bava. Avuga ko babayeho mu buzima bubi cyane ngo nta kintu kibasiga na kimwe basigaranye ngo nta ni kintu bashobora gushika ko bivanye no kungene nyine amatungo yabo yamaze kwangizwa n'ico kimanga. Avuga ati twaragiye dusaba indaro tubona umengo turiko turagora tuca dushima kugaruka kuko ngo atakundi twogira. Uwo mutware Ndizeye agasaba leta mvyeyi ngo hamwe n'amashira hamwe yigenga kunyarukirayo ngo bakaraba ico kibazo ngo kibabangamiye, barabe ico ngo bobatasha kuko kubwabo bamaze kugeramirwa. Amenyesha kandi ko yama yateye akamo hejuru ngo kubamukurira, ariko ngo gushika ubu akaba atakirakorwa. Ariko gushika ubu akaba nyene ngo nta kirakorwa ngo babishikirije kuri uyu wa 25 ntwarane 2025 mu gihe abamenyesha makuru bakorera mu gisata co gukinga ibiza n'isibe ngo bari bahashitse ngo birabe uko vyifashe. Mu yandi makuru kandi tubandarije kuri ko biravugwa mu Burundi mu ntara ya Gitega, abari mu rwego rw'ubutungane barafitiwe imyidogo myinshi n'abene igihugu. Byashikirijwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye kuri wa 29 ntwarane 2025 mu birori byo kwakira mwibanga by'ubwungere umukuru w'inama nkenguzamateka Emmanuel Sinzohagera ngo arongore ishengero rya Methodiste Uni mu Burundi n'u Rwanda. Hari mu birori byabereye Igitega kuri stade Ingoma kuri uyu wa 29 ntwarane 2025. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yavuze ko mu rwego rw'ubutungane ariho hari imyidogo myinshi cyane mu bene gihugu.
avuga ko rero agira asabe abene gihugu cyangwa se abajejwe ayo mabanga yo mu butungane ngo mu kukira iri mu rwego rwo kugira ngo bafashe aba banyagihugu gukemura ibibazo bihanze abanyagihugu. Yagize ati nagira ndabasabe mwebwe abari mu rwego rw'ubutungane mu kukira iri shengero ngenda mubwire inama muti akabi ntitukumve ku munyeshengero tukumve ahandi. Abari ngaha nimwikubite agatima mpemburo mwibuke ko mwama muri imbere y'Imana hama muvuge muti jewe ntibikunda. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba kandi asaba abacamanza bari mu mashengero gukubita agatima mpembero ngo ku Mana mu gutunganiriza abene gihugu. Reka radusaderera amakuru yacu ngaha turaza gusubira amakuru raza kubagezwe ko kumanesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV imbonesha kuri mwe rudende bashikiriza amakuru n'ibikano biba byakorewe mu Tohoza haba muri politike mu nkino mwindero mwiperereza mu gateka kazi na muntu ndetse n'andi makuru yose abariko aravugwa mu kibano. Ryari iteka rero n'umunezero ntangire mwe banywanyi ba Isange TV imbonesha kuri mwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba byakorewe mu Tohoza. Reka kandi rabibutse mu fyone sabone ndetse na baritaje mu yemuta mwoba mutarafyonda kugira muze muraba bambaye kubona amakuru n'ibiganiro tubashikiriza kumunesha kuyanyu mukunda cyane ya Isange TV imunesha kure himwe rudende bashikiriza amakuru y'ibiganiro biba byakorewe amatohoza. Reka dutere yambu rero abadukurikira bari mu mihinga itandukanye igeze igihugu cyacu c'u Burundi bari mu ntara nka Kayanza Karusi Bubanza Gitega Muramvya n'ahandi hose ijye nino hatandukanye mu bandanye mudukurikira muherereye. Turaza gusubira mu makuru yacu ya nijoro araza kuba agezweho mu bandanye mukora sabone ndetse na paketage kugira amakuru yose azarabashikira gatanu ku kandi ryari iteka rero n'umunezero ntangere ryo kuba twari kumwe namwe mwanywanyi duhorana mu makuru n'ibiganiro bya misi yose tubashikiriza kumunesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV munesha kuri mwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro byakorewe amatohoza. Reka rero dusozerere ngaha turaza gusubira mu makuru araza kubagezwe ko mwijoro.